Ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika ryishinze iterambere mu Burundi ariryo OPEDAD Burundi mu mfunyafunyo, rirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu Angeline Ndayishimiye, rifadikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi, bwo gufatana mu nda, hamwe n'abafasha igihugu cacu mu migambi y'iterambere aribo UNICEF, PAM, ONIFAM, OMS, PNUD, FINUAP, USAID na Banque Mondiale, rizotunganya muri iyi minsi iri imbere ihuriro ryo gukabura abakenyezi no guhimiriza abo bakenyezi b'indongozi kugira bagire uruhara mu kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi, na cane cane gushigikira isekeza rifise ihangiro ry'uko indwara zituruka ku gufungura nabi zoba zabaye umugani mu myaka 5 iri imbere. Iryo naryo rikaba ryatangujwe kw'igenekerezo rya 20 Gitugutu umwaka w'2020 na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu. Iryo huriro rizobera mu gisagara ca Bujumbura ku magenekerezo ya 19 na 20 Gitugutu umwaka w'2020 ku civugo ngenderwako kivuga kiti: bakenyezi b'indongozi dushire hamwe inguvu mu kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi. Iyo nama izitabwa n'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bimwe bimwe vya Afrika, abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu ya ONU n'ayandi mashirahamwe mpuzabihugu yo mu karere Uburundi burimwo, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, abashinga amateka, abakenguza amateka, abashikiranganji, eka n'abandi bayobozi bakuru bo mu bisata vya leta, ndetse n'abandi batumire b'iteka. Ibizokwigwa nyamukuru akaba ari ibi bikurikira: kurabira hamwe ibijanye no gufungura imfungurwa zikwije ingaburo, hamwe no kwihweza intambanyi zituma indwara zituruka ku gufungura nabi ari ikibazo ku magara meza y'abenegihugu. Kwibutsa indongozi z'abakenyezi akamaro ko gufungurira neza abakenyezi bibungenze, akamaro ko konsa umwana gushika ku mezi 6 atakindi bamuvangiye, hamwe n'akamaro k'ifungurwa nyunganirabere. Kwigira inama y'ibikorwa bizoca bikurikira mu kurwanya indwara ziturutse ku gufungura nabi mu Burundi, ndetse no kwigira ku bandi bazoba bavuye mu bindi bihugu.